Kuwa 25 Nyakanga 2024 umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umushikiranganje wo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida muganga Ridwine Baradahana niho yugurura ku mugaragaro ivuriro rya Rutumo riri muri zone Magara komine Bugarama intara ya Rumonge. Iryo vuriro ryubatswe ibikorwa bihagarikiwe n'ishirahamwe Savonoro rifadikanije n'abenegihugu bo ku mutumba wa Rutumo, rikaba ryatwaye amafaranga arenga miliyaridi 3 nkuko bishikirizwa n'umushingamateka Olivier Suguru yaje ahagarariye ishirahamwe Savonoro. Olivier Suguru kandi avuga ko ihangiro kwari ugupfunyira urugendo abenegihugu barenga ibihumbi 14 bo kuri uwo mutumba wa Rutumo kugira ngo ubukeneye kwivuza ntarinde gucumukura. Yaba umushikiranganje wo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida, yaba umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye barashima ibikorwa vyaranguwe n'ishirahamwe Savonoro mu kuja imbere abenegihugu rikabegereza ubuvuzi. Bakabona ko ibikorwa nk'ivyo habonetse ababandanya babishigikira bakavyitaho ari ugushigikira no guherekeza leta mu gushika ku mbona kazoza 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere. Inyuma yo gutembera mu bisata bitandukanye bigize iryo vuriro no kwibonera ibikoresho bitandukanye kandi bigezweho biri muri iryo vuriro, umukuru w'igihugu akaba yahavuye akati igitambara ikimenyetso ko yemeje ku mugaragaro itanguzwa ry'ibikorwa vyo kuvura abenegihugu kuri iryo vuriro. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yasozereye ivyo bikorwa mu gutera umukono mu gitabo c'iteka kuri iryo vuriro nyene.